Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kwatara Islamu amaro Imana abane namwe. Dutanze ikiganiro igihe cy'isaha 9 igihe cy'isaha 10 zije mu masaha 11 zo mu gatondo. Imbere byose mbari kwikingira ku Mana kugira ngo indiri sani yavumwe no gushimira Imana umuremyi w'ijuru n'isi wewe dushoboye gushika kuri mwanya n'isaha yo mu gatondo, kuko hariho benshi bifuza gushika kuri mwanya ariko bitashobotse, no gushimira nyine icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi, we aturongoye mu gihugu cyiza, igihugu kirimo amahoro, umutekano, iterambere kuri bose, igihugu kibaho n'indongozi nziza itwarika ineza ya bene igihugu, aragahora kugoma imyaka yose, ndetse n'abasanzwe kuyobora Uburundi n'abarundi, eka ndetse n'umugambwe uri ku butegetsi. Nyuma y'ivyo honya nashimye kugira ngo ni kuvuga yuko ntegetswe yuko nasabwe yuko noshobora kubashikiriza iki kiganiro kugira ngo gishobore kugira icyo kimaze ku buzima bwanyu bwa misi yose. Ndakunda kubabwira imisi yose yuko indwara atari malaria gusa, indwara ziri kwishi n'uburozi ari indwara mu zindi. Nico gituma rero mfashe umwanya kugira ngo ntange ibimenyetso bigaragaza umuntu yashoboye kurogwa n'amajini canke akarogwa imizimu. Wewe uriko urantegereza, uriko uranyumviriza neza, icara atore hasi, utore agatebe wumvirize. Nimba ntuye umwanya kugira ngo ikiganiro gitange isaha 10:30 hafi z'ijoro, nuko ikiganiro kirafise igituma gitanze n'umwanya n'ino saha, kandi nimba hari abo dukora ngiye kumutanga n'umwanya hariho impamvu. Nabwiye yuko imisi yose TV ya Dr. Swale Online TV ari televiziyo nyene icako ibiganiro byiza byigisha, bikerekana ibimenyetso bigaragaza ingwara runaka, uburozi runaka mu mubiri wa kiremwamuntu. Nabwiye yuko incamake y'ikiganiro uno munsi tuzokurabira hamwe hafi ibimenyetso bigaragaza umuntu yarozwe amajini akarogwa n'imizimu. Mwana wa mama uriko uranyumviriza aho uri hose, ndakunda kubona bivuze ubuzima n'amazi aseseka ntibayore, kandi abarundi bari amaze ati wanka kugarura impene ikiri hafi, yamara kuringa imirambi ukabira nkayo. Kandi umenye yuko kwivuza, kwikingira ni byiza gusumba kwivuza, kandi kwivuza bigishoboka ni byiza gusumba kwivuza bitagishoboka. Kurugutura amatwi wumvirize, kuko uno mwanya n'ino saha nuko twarose ubutumwa yuko tubona yuko hariho bamwe mu bagwayi canke bamwe mu bantu bagendana ibintu by'uburozi ariko batabizi. Cyo dusanga ikiganiro dukwiye gutanga uno munsi ni ikiganiro kigaragaza abarozwe imizimu n'uburozi, kuko nibo benshi cyane rwose. Imigambi yawe ishobora kuba itagenda neza, imirimo yawe ishobora kutagenda neza, ibyo urangura buri munsi ushobora kuba bidacamo neza, ariko ukaba utazi impamvu icyo bivako n'inkomoko yavyo. Kumbe usanga ari ibibazo ugendana navyo, ari uburozi ugendana nabwo, ariko bakaba atavyo ukaba utazi impamvu n'inkomoko y'ivyo bintu. Kuri ubwo nyene rero ndagusabye mu byubahiro byawe, aho wicaye hose, aho uri hose, ugerageze ukurikirane ikiganiro canje, hama binashobotse bitakugoye bitakubabaje ugerageze kugisangiza n'abandi, eka binashobotse ushobore kugishyira kuri stati, mukore subscribe, mukore partage na jeme n'ibindi, kugira ngo mbisangize abandi.
Ngibi bimenyetso bigaragaza umuntu yarozwe uburozi bw'amajini n'uburozi bw'imizimu. Mvuze n'ibisesomese uburozi bw'imizimu, kenshi na kenshi uburozi bukomoka kuri kiremwa muntu, kuko imizimu n'abantu ariko amajini n'ibindi biremwa byaremwe n'Imana, kandi Imana w'amahanga kwandikira neza umenye yuko wumvise ikiremwa amajini, si bose babi, hariho beza na babi. Hari amajini meza yubaha Imana, asenga, afasha abantu, akabaho n'amajini mabi atubaha Imana, akora ibibi gusa. Nk'uko n'abantu hari abantu babi batubaha Imana n'abantu beza bubaha Imana. Ngibi rero bimenyetso bigaragaza umuntu yarozwe, yatayemwo uburozi. Mbe bino bimenyetso urabifise? Nimba ubifise mwana wa mama, ugerageze ukurugutura ugutwi wumvirize, ugasanga hari ibimenyetso ushaka kuri 3 canke 5 ufisemo, ugerageze utonde kare amazi atarenga inkombe, tukuvure tugufashe bishoboka. Turabona abantu baje kwivuza batanga amafaranga y'ibipimo bashika kuri bangahe 3, ariko biracabagoye, ariko nizeye ko vuba baraza kwivuza, kuko tubona yuko bahanzwe cyane rwose, bafite ibibazo binini cyane rwose. Turagerageza uburyo bwose kugira ngo tubafashe, ariko hari ibintu usanga turabura kubera iki haba habuze ibikoresho bikwiye kugira ngo dushobore kuvura umurwayi neza twisanzuye, kugira ngo tumuvure neza turangize uburwayi bwiwe bwose. Ngiki ikimenyetso cya mbere kigaragaza umuntu yarozwe uburozi bw'amashetani, yatayemwo uburozi bw'amajini, atamwo n'uburozi bw'imizimu. Ikimenyetso cya mbere, mwana wa mama uriko urankurikirana mu cyubahiro cyawe, kuko iki ni ibintu biganiro byashikirana n'abantu b'abapapa biyubashye, abamama, bashiki bacu, bakuru bacu, batoyi bacu, nk'ibyo. Kumva ikizunguzungu bukwi na bukwi, kumva ikizunguzungu bukwi na bukwi, kira mwanya ukuyumva ufise ikizunguzungu. Ndetse hariho n'abandi bantu utosha kumubwira ngo yurire ahantu hari metero zishika kuri 3 ngo ahagarare hejuru, bitoshoboka. Yenda ngo aduze hejuru yiyumva nk'umenga agiriye ikubite hasi. Nimba ukunda kumva ikizunguzungu kigufata bukwi na bukwi, giturumbuka ari bukwi na bukwi, menya neza ico ari ikimenyetso kigaragaza ko wewe umubiri wawe wamaze kurogwa, urimwo amashetani y'amajini hamwe n'imizimu. Ni ukuvuga yuko ubuzima bwawe buri mu bibazo binini cyane rwose. Ikimenyetso kigira kabiri, kumva ahantu wicaye watekanye, umeze neza, ukumva ahantu wicaye bukwi na bukwi, ukumva ahantu wicaye hariho ibintu bigendagenda mu nda, nk'uko umenga uragwaye inzoka zo mu nda, kandi ata nzoka urwaye. Bino bintu birakunda gushikira wicaye, ukumva ibintu bigendagenda mu nda, ukumva ibintu vyigorora mu nda. Wamuvyumva ivyo? Namba muvyumva, ico ni ikimenyetso ca kabiri kigaragaza yuko wewe warozwe imizimu, wongera urogwa n'uburozi bw'amashetani y'amajini. Ikimenyetso kigira gatatu, kumva ibintu bikina, kumva ibintu bikina mu mubiri. Hariho kugendagenda no ku bintu bikina mu mubiri, ukumva mu mugongo umubiri uriko urakinda, ukumva mu maguru, ukumva eka mu bikanyagiro, eka ukumva mu mushatsi, ukumva ari uriko urakinakina. Ico ni ikimenyetso kigaragaza ko wewe warozwe amashetani y'amajini n'amashetani y'imizimu. Ikimenyetso kigira kane, kumva uriko urababara mu mutwe kenshi na kenshi, kumva umutwe wawe ukurya kenshi na kenshi, nta mpamvu na zimwe zivuye kwa muganga na zimwe zibiteye. Wewe nta maso urwaye,
ntaki urwaye, wewe iminsi yose ukama uri umuntu umutwe uriko urakurya, ukama warwaye amaso wahinduye amarinete, ariko kwambara amarinete ukambara iki, ingwara ikaguma iri hahandi nyene. Ico n'ikimenyetso kigaragaza yuko wewe wakorewe uburozi, watayemwo uburozi bw'amashitani y'amajini, eka n'amashitani y'imizimu. Ikimenyetso kigira gatanu ni kugirane kumva umenga uriko uragendagenda ahantu, ufashe umunyeshure ugiye kw'ishuri, uri umudandaza ugiye ku rudandaza rwawe, uri umurimyi ugiye kurima, canke uriko uratembera ahantu ariho hose, ubukwi na bukwi ukumva umenga hariho umuntu akugenda inyuma, umenga hari umuntu muri kumwe akagukurikira aho uriko uragenda, sinzi inzozi caritoki, carigisa na kadhalika. Ukumva umenga uriko uragendagenda, ukumva umenga hari umuntu ari inyuma zawe aragukurikira, ariko wahindukira kumuraba kugira ngo ntushobore kumubona. Ico ni ikimenyetso kigaragaza ko wagize nte, wakorewe, warozwe uburozi bw'amashitani y'imizimu n'amashitani y'amajini. Ikimenyetso kigira gatandatu, gukunda guma wayuza. Nkaje urabona ngaha anya mvyuwe igihe c'isaha 10 kugira ngo abahereze ikiganiro turongere bwahere. Gukunda guma wayuza bitavuye kw'itiro, bitavuye ku nzara, ntanakazi uvuga ngo urakora kizamu uvuga ngo uraye uhagaze, kuguma wayuza buri mwanya. Ico ni ikimenyetso kigaragaza yuko wakorewe, warozwe uburozi bw'amashitani y'imizimu n'amashitani y'amajini. Ikimenyetso kigira icindwi ni kugirane amaso yawe ushobora kubura isoni. Mvuze amaso kubura isoni, ni kuvuga amaso yawe ushobora kuba asigaye araba ibitarabwa byose. Ni kuvuga iki? Ukaba umuntu utagira isoni vyo kuraba kiriya kintu cose, utiranye isoni, wewe ukaguma uraba gusa ibintu nk'ivyo onye. Ico ni ikimenyetso kigaragaza yuko wakorewe uburozi bw'amashitani y'amajini n'amashitani y'imizimu. Ikimenyetso kigira ic'umunani, kugira ishavu rirenze cane gose umwanya n'umwanya. Kugira ishavu rirenze cane gose umwanya n'umwanya. Gushavura cane gose umwanya n'umwanya ntaco bivuyeko, nta mpamvu n'imwe bivuyeko. Ico ni ikimenyetso kigaragaza ko warozwe uburozi bw'amashitani y'amajini n'amashitani y'imizimu. Ikimenyetso c'icenda, gukunda kwibagira cane, ndetse abantu mukunda kuryama mw'ijoro mukaroteshwa inzozi, mwamara kuzirota za nzozi, za ndoto mukazibagira, ntusubire kandi kuzibuka. Ico ni ikimenyetso kigaragaza ko wakorewe iki, wamaze kurogwa amashitani y'amajini n'amashitani y'imizimu. Ikimenyetso kigira ic'icumi, kwama hariho induru, kwama hatariho umwumvikano, kwama hariho ibintu bigoranye ku bantu bubakanye, imishwano ya misi yose idahera, umugabo n'umugore imishwano idahera imisi yose. Ico ni ikimenyetso kigaragaza yuko mwarozwe amashitani y'imizimu n'amashitani y'amajini. Umugabo kutegera umugore kutubaha umugabo, kwama muri mu nduru imisi yose. Ikimenyetso kigira ic'icumi na rimwe, kwama mwaragwaye ingwara zihindagurika. Uno munsi ufite malaria, ejo typhoide, hirya y'ejo infection. Ni kuvuga iki? Uno munsi ugiye kwipimisha gutoye ingwara iyi, hirya y'ejo gutoye iyindi, ingwara ziguma zihindagurika zidahera. Ikimenyetso c'icumi na kabiri ni kugirane kumva imbeho umwanya n'umwanya. Kumva imbeho umwanya n'umwanya, iyo mbeho ataco ivuyeko, iyo mbeho ntivuye ku ngwara zo kwa muganga canke n'ibindi vyonye. Ikimenyetso c'icumi na gatatu ni kugirane amaso yawe kumva umenga amatwi yawe umwanya n'umwanya hariho ibintu bivugira mu matwi. Kumva umenga amatwi yawe umwanya n'umwanya hariho ibintu bikoma induru bivugira mu matwi umwanya n'umwanya. Ico ni ikimenyetso kigaragaza yuko wewe warozwe
amashitani y'imizimu cyangwa amashitani y'amajini. Kumva umengo cyane, umengo amatwi hari no kubera sumira mu matwi, kumengo amatwi ibintu bivuga bikoma induru, ibintu nk'ibyo honya. Ikimenyetso kigira ic'icumi na kane ni kugira kumva ibintu bikuganiriza ahantu wicaye, umenga ari bikakuganiriza ahantu wicaye, wewe nukuri ni ukuvuga yuko nta connection n'imwe ufise ushaka kuvuga ngo hari ibintu nkakora nta kazi nta kumva wicaye ahantu, kumva uri ahantu ha wenyene, uri muri saro, uri muri cumba, uri muri biro nk'uko je ngaha ngaha mubona ndi muri biro, ndabakunda nubwo mutayibona. Iyumvire gutanga ikiganiro isaha 10 z'ijoro n'iminota. Ni ukuvuga ukumva ahantu wicaye uriko umenga umuntu akakuganiriza kandi uri wenyene. Ico ni ikimenyetso kigaragaza yuko warozwe imizimu y'amashitani, imizimu y'amashitani, imizimu y'amajini, amashitani y'amajini. Ikimenyetso kigira ic'icumi na kane, gukunda kwama uri umuntu unda gutakaza amafaranga. Ubitsa amafaranga hanze, amafaranga havuye nk'ibihumbi 10, havuye 30, havuye 20, havuye 500, havuye nk'ibihumbi, havuye nk'umuriyoni nk'ivyo wonye andi yasigayeyo. Nambura umuntu ukunda gutakaza amafaranga aho yasize ntasangiyeho, ntuyaboneho. Ico ni ikimenyetso kigaragaza yuko wewe wakorewe uburozi, warozwe amashitani y'amajini, amashitani y'imizimu. Ikimenyetso kigira ic'icumi na gatanu birane gukunda gukanguka umwanya n'umwanya. Kumva urakangutse ahantu uri, tumbuka urakangutse, urashingimukiwe, ibintu nk'ivyo honya. Ico ni ikimenyetso kigaragaza ko wakorewe uburozi bw'amashitani y'imizimu, amashitani y'amajini. Ikimenyetso kigira ic'icumi na gatandatu, ikimenyetso kigira ic'icumi na gatandatu ni ikihe? Ni kugira gukunda kuba ufise, gukunda kuba uri umuntu ukunda kuba ufise ubwoba kenshi na kenshi. Kumva ufise ubwoba, ntukinjira mu nzu wenyene, amatara azimye kugira ubwoba, ntiwosohoka hanze ugende wenyene ahantu hakure, ukumva urafise ubwoba, umwana wa mama. Ico ni ikimenyetso kigaragaza yuko wakorewe uburozi bw'imizimu n'uburozi bw'amashitani y'amajini. Ikimenyetso kigira ic'indwi, ikimenyetso ic'icumi n'indwi kugira ni kugira ni kumva iyo uhejeje kurangura amabanga, uhejeje gukora ibikorwa ibiyago vyakuze, ukumva umenga wewe uciye ugomba kudaha. Uri kumwe na madamu wawe, intanga akarorero kuri madamu kuko n'akandi karorero natanga kubera akandi karorero natanga ko nikabaho, ni gusambana uko. Ntanze akarorero ku muntu kuri madamu wawe muri kumwe, hama mwahejeje kuyaga ukaca umenga ugomba kudaha. Mbe ico kimenyetso kimaze gushikira uragifise? Ubona nyina n'umufasha wawe ukumva umenga ugomba kudaha. Ico ni ikimenyetso kigaragaza yuko wakorewe uburozi bw'amashitani y'imizimu n'amashitani y'amajini. Ikimenyetso kigira ic'icumi n'umunani, kumva ahantu wicaye kuko nabwo ukitumbuka, ukumva ahantu wicaye haramota perfume, haramota parfum, ibintu nk'ivyo honya. Ata kandi aho hantu uri ata muntu muri kumwe, uri wenyene. Ico ni ikimenyetso kigaragaza yuko wewe wakorewe, warozwe bakoresheje amashitani y'imizimu n'amashitani y'amajini. Ikimenyetso ca 19, kumva ahantu uri hari akamoto, kumva ahantu uri haranuka gose, uri wenyene, kuko ahantu uri haranuka gose. Kuko nabuko ahantu uri kumva klima irahindutse, kumva haranutse gose. Nico ni kimwe mu bimenyetso bigaragaza ko warozwe amashitani y'imizimu n'amashitani y'amajini. Ikimenyetso ca 20 ni kubura apeti yo gushobora gufungura ata mpamvu n'imwe bivuyeko. Aho wewe nta malaria urwaye canke nta ngwara zimwe zo kwa muganga zo kubuza gushaka gufungura. Ico ni ikimenyetso kigaragaza yuko wewe wakorewe uburozi bw'amashitani y'imizimu n'uburozi bw'amashitani y'amajini. Ikimenyetso ca 21 ni kugira gukunda kwama inda zavuyeyo. Wewe
hageze baratwaye imbanyi, haheze iminsi mikeyi inda iravuyeyo, kwama wakurinda buri mwanya. Ico ni ikimenyetso kigaragaza ko wakorewe uburozi bw'amashitani y'imizimu n'amashitani y'amajini. Ikimenyetso ca 22 ni kugirane kumva uriko uraganiriza n'abantu, uko watera inkuru, uko mwatwenga ariko wabaraba ntubabone, bakakuyagisha mugatera inkuru ariko wabaraba ntushobore kubabona. Ico ni ikimenyetso mu bimenyetso bigaragaza ko umuntu yakorewe uburozi bw'amashitani y'imizimu n'amashitani y'amajini. Ikimenyetso ca 22 ni kugirane gukunda kumva umutwe uriko urakurya uruhande rumwe, umutwe ukameneka umutwe uruhande rumwe. Ikimenyetso ca 22 amenyo yawe kumva amenyo yawe akurya cane gose, uriko urayumviriza mbega amenyo yawe akunda kukurya ata mpamvu bivuyeko, amenyo akakurya cane gose kabisa, ntaguhereze agahembwe. Ico ni ikimenyetso kigaragaza ko wakorewe uburozi bw'amashitani n'uburozi bw'imizimu, bw'amashitani y'imizimu n'uburozi bw'amashitani y'amajini. Ikimenyetso ca 24 ca 25 ni kumva umenga ikirya cawe kiragize kirafunze, ikirya cawe kirabanye kirijene. Ico ni ikimenyetso kigaragaza ko wakorewe uburozi bw'amashitani y'imizimu n'uburozi bw'amashitani y'amajini. Ikimenyetso ca 26 ni kugirane ukunda kumva ukunda kuribwa munda, ukunda kuribwa musi y'umukondo, ukunda kumva kuribwa munda musi y'umukondo. Ikimenyetso kigira ca 27 ni kugirane umutima wawe ukunda kwiruka cane gose, umutima wawe ukunda kwiruka cane gose, umutima wawe ukunda gusinagurika cane gose, uri muri biro uri hehe ukumva umenga umutima ntumeze neza, ibintu vyonye. Ikimenyetso ca 28 ni kugirane ukunda kumva umubiri wawe hariho gaz idahera mu mubiri. Wowe uriko uranyumviriza aho uri hose, ikiganiro canje kirageze ngaha anya, gerageza mubihanehane, mugerageze mudufashe gushira kuri stati zanyu, mugerageze mudufashe gukora subscribe n'abatashye batwaye kugira partage link na jeme na kadhalika, mubihanehane mu magroupe, kuko ni benshi bipfuza, ni benshi bagendana uburwayi, benshi bagendana ibibazo, bararozwe no kumva mwene mama wawe canke mugenzi wawe wa hafi, kuko atakintu kimwe yarazi, aragiye kuryama mw'ijoro kumva ngo aragiye, kumbe yagendana uburozi imisi myinshi. Ngenda kubwira yuko uburozi ni ingwara mbi cane gose kubera ikwica atavyuzi. Wobona utembera ngo urakomeye, kumva udakomeye, hama ukumva bukwi na bukwi ngo uragwaye uraremvye, wombwira gute ukungene wogaruka ukaremba, ugaterwa urushinge ugaca witaba Imana ubwo nyene. Ego hariho abapfa ku nteguro y'Imana, n'abandi bapfa badapfuye bagenda gukoresha ivyo bakoresha. Rero ndagusavye mu cubahiro cawe aho uherereye hose, ikiganiro cacu nuramuka ukibonye ugerageze ugikurikirane cose ugiheze, hama udufashe kugishira kuri sati yawe no mu magroupe urimwo, eka ugire jeme finega kuri jeme, ugire subscribe, bakuze cane gose. Nimba hari ico mwipfuza kubaza canke mwipfuza kunganira, mugerageze mutwandikire kuri WhatsApp canke mugire commentaire, tuzozisoma kandi tuzobishura. Inimero yacu ya telefone ni guteranya 257 62 899 775, canke guteranya 257 62 881 ukeneye ko tugufasha aho uri hose turagufasha, nubwo uri hanze y'igihugu turagufasha, tugusaba amazina yawe abiri n'izina ry'umuvyeyi wawe, hama tukakuvura aho nyene uri. Ndabibutsa ko Dr. Swale Online TV, ubuvuzi bwacu dukoresha tuvura dukoresheje amajini meza ndetse gato n'imizimu, ariko cyane cyane dukoresha amajini
mu gushobora gufasha abantu. Turondeye tugufasha aho uri hose, ntiwitinye mwana wa mama, ubuzima n'amazi aseseka ntiba yore. Hama murakoze cane gose, Imana ihezagire Uburundi n'abarundi, yongere Imana ihezagire Uburundi n'indongozi zacu, eka n'abarundi bose kuri rusangi, yongere ihezagire abavyeyi bacu aho bari hose. Imana ibahereze kuramba kwa cyane kandi ibongereze imisi yo kubaho. Murakoze cyane, mugire igitondo ciza, muroranigwe mu banyu no mu vyanyu. Kira noneho Uburundi burimwo umutekano, amahoro, iterambere kuri bose. Kuri ubwo onya ndabasaba yuko mwoshigikira ibiganiro byacu kugira ngo bishike kure, kuko hari benshi bipfuza kuronka inimero ya telefone bakayigura. Murakoze cane gose.